ku myaka 21 umusore akekwa gushyira hanze amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye ndetse arafatwa amatohoza akaba yatanguye, naho Ukraine ngo ntiyiteze namba kurekura agace na kamwe yaba mu byo Uburusiya bwafashe ndetse bwanashinze kugeza kuri Crimea nk'uko vyemezwa na Dmitry Kuleba. Uburusiya bwemeza ko bwaronse uyundi muntu yoba yarafatanyije mu yishwa ry'umunyamakuru Vladimir Tatarski. Tugiye guca hirya no hino ku makuru agenda avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, turabira hamwe n'ayandi makuru agenda avugwa kuri ino ntambara nubwo ayo atari yonyine twagufitiye. Ikaze. Jacques Texeila afise imyaka 21 yakora ku biro vy'iperereza rya Massachusetts Air National Guard. Mu ipererezwa ryakozwe akaba yakora ku biro vy'102 ngo niwe ari nyuma y'impapuro zirenga 12 document zashizwe hanze nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Business Insider. Ngo yoba yafashwe ubwo yariko arasoma igitabo yicariye ku ibaraza ry'inzu yarasanzwe abako, nk'uko kandi byatangajwe na televiziyo ya WCVB kandi bikemezwa n'usanzwe arongoye iperereza mu gace Attorney General Merrick Garrett. Iperereza rero ngo ryo ryatanguye kumugokwa ko aho ngo yoba atunze impapuro zinyuranyije n'amategeko, impapuro zibanga z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina rya Texeila ryatanguye kuvugwa mu kinyamakuru cha The New York Times kuri wa kane, aho ngo yoba ariwe yari arongoye canke ari adimi wa groupe yo kwandikiranira ubutumwa ku rubuga rwa Discord rusanzwe rumenyerewe gukinirwa ko inkino udukino canke game. Iyi group akaba rero ariwe yari ayifise nka adimi, akaba yari yayise Tag Shaker Center nkuko vyatangajwe ku rubuga rwa Washington Post kuri wa gatatu. Ubwo gwabaza abantu babiri bari basanzwe bari muri iyi groupe ndetse bava no mu bihugu bitandukanye, bari hagati ya 20 na 30 mu bagize groupe. Ngo bita uyu musore Jacques Texeila Oji, ndetse ngo yakunda inkoho cyane ku rwego rwo hejuru. Aba babajijwe na The Washington Post ngo yoba yatanguye gutanga zino mpapuro zibanga kuva mu mwaka uheze w'2022, ndetse abagize iyi groupe ngo basavye nyuma yuko bitanguye kuja habona gufuta message zose zishobora kuba zimwerekeye. Umwe mu babajijwe n'iki kinyamakuru ca The Washington Post nyene yavuze ko muri iyi minsi kuva ku wa kane uheze bitanguye kuja ku mugaragaro, zino mpapuro zibanga zitanguye kuja ku mugaragaro, ngo yoba yari yatanguye guta umutwe aho yabona ataco gukora kiriho, anibaza ingaruka zishobora kumubako. Attorney Merrick Garrett amenyesha ko ubwo yaja gufatwa uyu musore basanze koko atuje yicariye ku ibaraza, ndetse ngo ndetse nubwo yabona igisirikare ntabwo yigeze yirukanga canke ngo habe izindi ngorane zishika. Gusa ngo hari abana baje kuraba ibi ariko ngo barakingiwe nta kibazo bagize. Tyree Ernewood afise imyaka 21 yabwiye Business Insider ko Jacques yakuza kunda igisirikare ndetse yakuza kunda cyane inkoho, ndetse ngo yifuza kuzoja mu gisirikare nyuma yo guheza amashuri yusumbuye. Hayden Ernewood, umukuru wa Tyler, biganye na Texeila we ngo kuva kera yagumye asaba Jacques kugabanya abagenzi ndetse n'inshuti. Texeila nk'uko The Washington Post bivuga ngo yakora mu biro aho bibujijwe gutunga telefone, imashini ndetse n'ibindi bintu byose by'akazi mu gukingira amakuru y'ibanga mu gisanzwe citwa no forme. Bivuze ngo dokima zirimo amakuru adasanzwe ari bibi kuyatanga ahandi atari ku nzego zijejwe gukingira igihugu gusa. Texeila nubwo ata telefone canke imashini yatwarayo aho yarasanzwe akora kuri Massachusetts Air National Guard, yaza arandika n'iminwe nyuma akazirungikira abagenzi zino mpapuro zibanga biciye muri groupe ya Discord. Umwe mu babajijwe n'iki kinyamakuru yari muri iyo groupe yemeza ko yafata umwanya wo kuzandika nyuma akazitanga kuri rubuga biciye mu butumwa bukunze guherekanwa
bwitwa chichat kuri Discord. Ati twaratera inkuru hamwe tukaraba za video ndetse tugasengera hamwe, gusa Oji canke Texel Jacques yatwibira amabanga ajanye n'ibikorwa by'igihugu ndetse na za operation zagiye zitegurwa, haba izijanye n'isi ndetse n'izijanye no kwinjira amabanga y'ibihugu. Ati Texel yari umuntu mwiza cyane, yarazi ivyo arimwo igihe yapostinga izi document, ntivyasize canke ngo bishike giturumbuka. Yaduha ibijanye na analyse geopolitique, amayeri y'amabanga y'urugamba aho rugeze n'amayeri tactique ziriko zitegurwa kugira ngo bigegweko, ndetse n'ivyo igihugu kiriko gikora mu bijanye n'amatora mu bindi bihugu byose byari muri izo document. Uyu musore rero bise Oje muri The Washington Post akaba yasanzwe yitwa Texel Jacques. Ntibiramenyekana igihano ashobora gucibwa mu gihe yokwagirwa n'icaha cyo gushira ahabona amabanga anyegeje ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo kuneka kw'ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ikora, ndetse kuneka urongoye ONU ibijanye n'intambara muri Ukraine, bishobora gutuma Ukraine yisanga ineshejwe kubera amayeri yakoreshejwe yagiye hanze, ndetse n'ibijanye na CIA bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubirindire kazuza amaronko update zigiye zitandukanye kuri uno musore n'urubanza azoyakiriwe hano kuri Ivyacu TV. Dimitri Kuleba asanzwe ari umushikiranganje w'imigenderanire wa Ukraine n'ibindi bihugu, ubwo yageze ijambo ku nama yiga ibijanye n'ikiyaga cirabura canke Black Sea canke Mer Noire biciye kuri video conference. Kuyu wa kane yemeje ko ibisagara vyose harimwo na Crimea bitegerezwa kandi bizokwigaruzwa bikongera bikaba ibisagara vya Ukraine. Ati amahoro azogaruka aruko imbibe aho zahora mbere y'ibihumbi 2014 aruko zongeye kubaho. Kuleba yongeye gusaba kandi ikiyaga cirabura Mer Noire kiba ikiyaga ca OTAN si NATO kikagenzurwa na NATO. Yagize ati bikenewe ko dutahura umutekano hagati y'ibihugu atakuvogerana kubayeho, hageze ko Mer Noire iba uko Mer Baltique yabaye ikagenzurwa n'umuryango wa OTAN. Ati mbabazwa nuko ibihugu vy'uburengero ataco vyakoze kuri strategie ya Mer Noire, Uburusiya bukabandanya barbari ndetse no kwihora no gusotorana bikabandanya bikorwa. Tukiri kuri Mer Noire canke ikiyaga cirabura, Lavrov asanzwe umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburusiya amenyesha ko hakomeza gufatirwa ibihano ibirimwa ndetse n'ifumbire y'Uburusiya kugeza ku isoko mpuzamakungu ndetse muri Afrika. Kino kiyaga gishobora kuzokugarirwa ibiribwa ndetse n'ingano za Ukraine kugera mu bindi bihugu. Tukiri kuri Ukraine, Dmitry Peskov asanzwe umuvugizi wa Kremlin nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru Detas. Ikinyamakuru candikirwa mu Burusiya yemeza ko igikenewe ca mbere ari uko ibice byafashwe vya Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia mbere yo kongera kubakwa ukundi gushasha ari uko byobanza gucungererwa umutekano bikwiye, bikarindwa ibibazo ndetse bikarindwa umutekano muke nk'uko yabishikirije ariko araganira abakora urudandazwa kuri Telegram. Yagize ati kuri bice igikwiye gikuru no gukingira ibi bice bishasha impanuka z'umutekano muke mbere yo kongera kuvyura no kongera kuvyubaka bushasha. Yemeje ko igikenewe ari uko operation militaire speciale itegerezwa gushika ku ntsinzi. Ati tuzokomeza urugamba kugeza dushitse ku ntsinzi. Naho kuyandi makuru agenda avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko ikigo gikora iperereza mu gihugu c'Uburusiya FSB cafashe uyundi muntu yoba ari nyuma
y'urupfu rwa Vladimir Tatarski yapfiriye mu gihugu c'Uburusiya mu ndwi iheze, mu ndwi yahera akaba yiciwe i St Petersburg haraheze hafi indwi zibiri. Uwo yafashwe akaba yari Yuri Denskov asanzwe ari umunya Ukraine, ngo yoba yarafashije cyane mu kwica uyu munyamakuru. Naho Uburusiya ku yandi makuru agenda avugwa nuko bwaciwe miliyari zishika 5 z'amadolari ya Amerika ngo ahabwe sosiyete ya Naftogaz nyuma yuko yari mu masezerano na Ukraine, ariko aya masezerano masezerano akaba bisa nkuko yapfuye inyuma yuko Crimea ifashwe ikanigarurirwa n'Uburusiya mu bihumbi 2014. Oleksiy Charmashov arongoye isosiyete yituye sentare mpuzamakungu y'Irahe, aho basavye yuko arihwa indishi y'akababaro ishika amafaranga miliyari 5 z'amadolari ya Amerika agahabwa kino kigo, ino sosiyete ya Naftogaz. Reka tubashimira ko mwabanye natwe mu makuru atandukanye nkuko vyama. Tubasaba ko mugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muzose mwayaronkera ku gihe. Thank you so much.